nacu muri vyose mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Asante sana, murakoze cyane. Amen. Murakoze go. Murakoze mwarahezagiye. Amen. Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe vyiza. Nongere ndabaramutse kandi umunsi ku wundi abo tubana ndababwire ko tubakunda cyane. Nongere ndabaramutse nkuko bisanzwe murabizi tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Bayinimizi bashirano indundi kasoro basupu y'ubunyegeri nkuko bisanzwe again and again selector man at the place the one and on in town. Hamakandi ni Musiri Champion TV on the real selector. Muravyumva hamakandi ndabahe ikaze. Umunsi ku wundi nkuko tuba turi kumwe ndabwire ko tubakunda cyane kabisa. Nakubitsa ko turacari kumwe na Sara ikigo kijejwe gufasha abantu bagendana ubumuga butandukanye yaba abafise ikibazo cy'ubumuga bw'amaboko amaguru amaso byo byose biri ku mubiri ariko bose urasimba dukorera mu Cibitoke cya Rugombo i Buganda tukabigufasha monezi ni Musiri Champion TV nkuko bisanzwe murabona ko ndi kumwe n'umutumire hano nza ndamwakira kuri micro karibu cyane papa umeze neza Ego meze neza. Jambo cyane. Jambo neza. Bakunda kuvuga ngo shalom shalom. Shalom shalom. Ego. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego. Ego hama nanje ku mazina nitwa Niyongabo Fulgence. Ego cyane. Nkaba ndumuagape fellowship church mu Kamenge. Ego. Ku Gicenda. Ego. Inimero 32. Ego. Ego niho nkerere ibikorwa by'Imana. Ego urakoze cyane. Imbere yuko tuza guhava tugira ikintu na kimwe duhava tuvuga ndagomba kugira ngo banze dushire mu maboko y'Imana hama duce tuza tuganiranye nzina ndafise bubazo bubiri canke butatu nza guhava ndakunda kubaza hama duce tubandanya n'ikiganiro. Reka dusenge Imana. Ego. Mana yo mwijuru, Mana ugira neza, turagushimiye ngene wabanye natwe uhereye kuva mu ntango z'igitondo gushika ya masaha. None mwami nashitse ngaha muri kino kiganiro Yesu kaze ube hagati yacu ube hagati ya iyo muri twebwe rongora umurongozi ahagarariye programa muri iyi radio Mana uramushoboza ibiganiro tugiye kugirana byose Mana ube hagati yacu urakoze Mana kuza kubana hagati yacu uza kuduhezagirana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Asante sana urakoze cyane. Ndagomba kugira ngo manze menye nubwo aka microphone uzura gashira hasi gato nta kibazo kugira ngo bize kugenda neza nta kibazo. Très bien, merci beaucoup urakoze cyane. Nagomba ko imbere yuko nza guhava ngira ibyo ndakubaza tugomba kuko ndafise ibibazo bitarenga bibiri bigenda vyikurikiranya kuko iki ni ikiganiro kivuga butumwa. Ngomba kumenya umuntu ni gute bwa mbere na mbere nimba wibuka umunsi wa mbere wakira hagakiza byari bimeze gute ngomba kugira ngo ubu butumwa bushikiriza abantu bariko barakumviriza. Umunsi natangura kwakira hagakiza wari umunsi ukomeye cyane umunsi w'igitangaza cyane. Ego kuko ico gihe jewe ntatevye shingiye ntahe. Ego ico gihe namaze imyaka 3. Imyaka 3 ndiko ndiga inyigisho zo kubatizwa. Hari mu ishengero rya Pantecote ku Ntahangwa. Niho niga guhera muri 94. Ego 95 na 6 ca ndabatizwa. Ego umunsi narishimye cyane kuko barigeze kunyankira ubwa mbere ndababara gose ndumva ishavu ndababara gose n'ituro ya kabiri ndababara. Abarongozi barambwira ngo ihangane ngo burya turiko turagusuzuma ngo igihe nicagera cyuko ubatizwa kizogera kandi carageze narabatijwe ndanezerwa cyane kuko Imana yari yankuye habi gose. Nari yankuye habi gose. Ndagishimira Imana rero. Ego urakoze cyane. Ubu turiko turaraba muri iki gihe turiko turimwo ubwa mbere
ubwa mbere ndiko ndavuga ubwa mbere tuvuge tutaravuka ibi abantu ze basokuru bacu batarabaho tuvuge basi nk'imbere Yesu ataraza no kwisi ivyari bihari sibyo bihari uyu munsi ngomba kugira ngo uze kugira ico tubwiye we uri kurabona ibihe turimo mbega kuko ni vya bihe vya nyuma wibuke ko wakuze havugwa yuko ari turi mu bihe vya nyuma kugeza iyi saha wewe uremeranya nanje ko turi mu bihe vya nyuma canke se wemeranya n'abandi hamucu dusigurira niye mpamvu rero ivyerekana ko ubu twoba turiko turavugana turi mu bihe vya nyuma ko ico kuva kera batubwira twakijijwe bavuga ngo Yesu agiraze igihe c'iherezo kigira gishike ariko ubu kubu aho ngeze ubu ibi vyerekana byo biraboneka kuko ubu uye ibintu bibigaragaza mu vyanditswe biravyerekana neza yuko igihe c'iherezo kiri hafi kuko kera twarumva ngo amasoko azokugagwa kandi kare nta basekirite bari mu masoko ariko no musi amasoko yose yubakwa kijambere bakashiraho abapolisi abasekirite ico ni kinyereka yuko vya bindi umuzo wa antikrise uri kuraza kuko hazogera igihe ngo badushireko amakashi biraboneka rwose kubera amasoko uravye ingene bayubaka amashengero hose haraba abantu bita abasekirite ugasanga ni ibintu mu minsi bizovukamwo vya bindi vyo gushigwa kw'ikimenyetso kugira bitwerekane niko nobivuga we ni kubibona niko ndabibona muri make turi mu misi ya nyuma bisigure ko twageze mu misi ya nyuma nukuri imisi ya nyuma niyo sigishagasheshe rumuri biraboneka ko ari imisi ya nyuma ego cyane ibintu byarahindaguritse kenshi bavuga ngo ni iterambere mugabo usenga biraboneka neza ko ya misi iri kiradushika urakoze cyane uyu munsi turiko turakura abantu bariko barara mu Champion TV murabona ko uyu mupapa arakuze kandi sindiko ndakubeshera urakuze sivyo umunsi umuntu ariko arakura barabona kukuze hama iyo ukuze bisigura ko hari hano ba waraciye waragize ibibondo urafise ibibondo uyu munsi ibihe tugezemo usanga umuvyeyi yasenga muri eglise runaka ugasanga abana basenga muri eglise runaka ese koko iki kintu na wewe ubona yuko ntaco gitwaye nk'abantu babiri ko baraja mu ijuru canke se hari ico ushobora kuba wo kivuga ko ugira kunahanura n'abantu bari mu mice kubiri asha atari vy'imbeshire ikintu uvuze kirankorako ego anashaka jewe madamu ntituri kumwe mu rushengero ego n'abana ntituri kumwe kandi ndi umupapa w'abana benshi abana indwi urumva ndakuze koko ndakuze ego rero igituma hariho ibituma vyinshi je nk'igituma mba ahantu kure bisigura yuko naraba urugendo mfata nje ku rushengero kuri eglise ego bivanye n'impindagurika umuntu asanga apanze aha apanze hanyuma akaca yimuka agiriwe ubuntu n'Imana akamurosa akaparasera abamo byaciye biba ngombwa yuko nimuka bituma nimurana wa muryango wanje rero bituma kuza turaja kuri eglise bituma bobo bitabakundira uburyo baravugacererwa mugabo jewe kubera ndi umupapa ndamenye ingene nzinduka bobo byarabagora cyane bica bituma baja gusengera muri indi shengero ribegereye n'abana mugabo abo twemera kumwe baransabye ati burya abana nsengeraho tuvyumva kumwe rero ndagenda ndabashingira n'intahe barampamagaye muri iryo shengero bagiyemo kandi nanje ndatajana icete caho bakorera ibikorwa bica bituma tutaba kumwe mugabo hariho abantu ashobora kuba bivanye n'ubugarariji bw'abantu ugasanga kunze iyi shengero uwundi
ntayikunde hanyuma hagaca haba hagati ya impari bitugatuma batavyumva kumwe muga nka jewe nkaharura abantu kuko iyo umushinga ntahe n'umugore wiwe bari kumwe basohokanye bavana mu ishengero rimwe birabera cyane kandi biraryoha mwinjirira hamwe ico je niko no ndakibona. Asante sana urakoze cyane. Uyu munsi ibyo turiko turabona koko wabivuze neza, umwana canke se n'umuvyeyi ntibivuze yuko bose bashobora kuba ntimushobora guhuriza ko kuri byose kuko na Yesu ndibaza warumvise ko nageze kumva ijambo ry'Imana ko Yesu ya Maria ntiyamwemerera kuja aha mu vyari byo byose ariko wewe bivanye nuko we yabari mu kazi k'Imana yaramubwira ati mbega ko je natebeye mu nzu kwa data byumvikane ko Maria hari akantu batahuriza ko na Yesu ariko kandi igikorwa c'Imana kikaba carabandanye nuko ama turiko turaraba ubu muri iki gihe amashengero ugerageje kuraba amashengero nangahe ubona ashobora kuba zoshika mu ijuru uri kurabiraba wewe aho tugeze kuko ubu hari benshi bidoga bakavuga bati mu masengero usanga badutoza amafaranga tutamenye yaja mu masengero hari inyambaro zitari nziza mu masengero hari abiyambika imishatsi itari myiza wewe ibi bintu bibona gute? Mu bisanzwe mu ishengero ugiye kuraba imyambaro urabona ni ryarindi twavuga ngo iterambere y'uno munsi ririko zari dushira mu kindi kintu tutabona iyo turiko turaja mu bisanzwe ishengero rirategura abantu mu bijanye n'ijambo ry'Imana ugatahukirwa ijambo ry'Imana ikarera kuko n'umuvyeyi kwanza wa mbere havuye umuvyeyi w'amaraso ishengero n'umuvyeyi wa kabiri rirera babandi bari mu ngeso mbi rikabakura muri bibi rikagushira mu ngeso nziza rero tuvuye buravye ishengero aho rizotujana uraba gusenga hose hari umugeni mu mashengero mu matorero yose izorobanura Imana n'izorobanura umugeni wayo nayo kuvuga ngo uca urubanza uku ababambara uku umutima wawe ni ugucira urubanza mu gihe ukoze iby'Imana itagomba nije nico mbona. Urakoze cyane. Uyu munsi ku muntu aja muri eglise akamara imyaka 10 canke se imyaka 5 atagikorwa na bivanye n'umuhamagaro ufise hariho umara je nari maze imyaka 10 muri Panegote nshinzi ntahe muri Panegote nta n'uburirimbyi narimwo nta n'ubujenama nakora narinjira sohoka mugabo ntibyasigura ko ntasenga narasenga hajya rero igihe kitaragera uriyinjirira kuko umuhamagaro mu gukuserura hariho abasaba gutanga umuhamagaro n'abatabisaba wewe babonye ingabire ikurimwo akaguha igikorwa na cyane cyane urakoze cyane hama akajambo kugira ngo mpave ndakurangiriza akajambo kanyu mushobora kuba wobwira umuntu wari we wese asenga muri rusange yabo watanguye kera naba bariko barazuba akajambo kanyu mushobora kuba wobatekerera gashobora kubagirira akamaro nk'abantu basenga by'ukuri. Ubisanzwe ni hamwe bavuga ngo wa mbere azowa nyuma hariho ukiza uno munsi arusha watanguye umaze imyaka mugakiza imwanya munini wewe urahora mugabo no munsi aba bene data bakizwa ubugifise agariro ukironka agakiza ubufise akariro ariko rero umwe yatanguye akera akishira hejuru ahubwo je no mbahanura wofata ahubwo ugasenga cyane ukegera Imana cyane akaba ari yigushira hejuru ntucira urubanza wundi ngo ko je nakijijwe kera ukizwa kera siko kuzojana umuntu mwijoro jana nuko waciye bugufi wihanye ibyaha byawe kavavanura n'icaha je nico mbona nohereza ko nukwihana
ugahitamo guca bugufi imbere y'Imana naho ukazobona ubwami. Urakoze cyane, ndagushimire cyane, Imana iguhezagire. Hama uce wongera utumaririze n'amasengesho kugira ngo ugende amahoro. Hama ndagomba kugira ngo sinzi ko hari akajambo wowe ubwawe ufise butekerera abandi bantu nk'ubutumwa wowe ushaka gushikana ahandi hantu. Hama jene ikintu no batumirira ko nuko boza mu ngoro y'Imana bagasenga bakegera Imana. Yego kubera n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwegera Imana nayo izobegera. Begera Imana ubu uye kubera tuvuye mu turavye ivy'uno munsi biratwereka ko twosenga cyane turushirize kwegera Imana kuko ari ca gihe twavuga cyanyuma. Nico no batumiriramwo abantu bose, si kuvuga ngo ndabatumiriye mu ishengeri aho sengera ahegereye ishengero hose ryemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu mu buhinjirira bagasenga. Nico no batumirira. Hama murakoze, reka dusenga Imana. Murakoze cyane dusenga Imana. Mana yo mu ijuru, Mana ugira neza, twatanguranye nacu none usozeranye nacu, none mwami duhezagire, uraducira inzira aho tugiye kuca, aho tugiye gusubira mu mihira yacu, uratubana nacu, urarongora umurongozi iradiyo turiko turavugira ko, urabashigikira, urabakomeza Mana, urabahezagira, urabana nacu muri vyose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Asante sana, murakoze cyane. Amen. Murakoze murakoze, mwarahezagira. Amen.